Abashinga amateka n'abakenguza amateka batowe mu ntara ya Gitega kuri wa 2025 Munyonyo mwaka 2021 barishikiye ku kivi muri commune Mutaho na Gitega mu ntara ya Gitega kwirabira ibikorwa vya bamwe mu bene gihugu bariko barakora mu ntumbero ya leta mvye leta nkozi yo kugwiza umwimbu ngo umwe wose uronka ico ufungura umufuko wose nawo uronka ifaranga. Muri commune ya Mutaho barishikiye ku murima w'ibigori w'amahegitari 18 uri ku mutumba Kibogoye muri zone Gwisabi aho amakoperative yo ku mitumba 12 yarimiye hamwe ibigori. Abo bashinga amateka n'abakenguza amateka bamenyesha ko basanze ivyo bigori bimeze neza ariko bibangamiwe n'impongwa, aho banafashije abo bene gihugu mu gikorwa cyo kuzinoba no gupompa ivyo bigori kugira batuze burundu iyo mpongwa. Umushinga amateka sinzi nka Venasi yararongoye abo bashitsi muri ico gikorwa yamenyesheje ko bakenguruka cane umwete n'ubwira abo bene gihugu bashigikiwe n'abajeje intwaro muri commune hamwe n'abafundi b'indimo bariko barakorana mu gushigikira intumbero ya leta mvye leta nkozi yo kugwiza umwimbu, maze bava bashikirije ingemo y'imifuko 10 fumbire totaza imbura izo bafasha mu gufumbira ivyo bigori, bongera babemerera kubaha akabahasha bazoguramwo imiti yo gupompa ivyo bigori, aho banabemereye n'amasuka 100 azofasha abo barimyi. Kuri uwo mutumba nyene baciye baja kwirabira uruhongore rw'inka z'umugwizatunga Epafras Nkengurutse asanzwe avuka kuri uwo mutumba, aho yororeye inka za kijambere 13 akaba ahafise uruhongore hamwe n'imirima yiwe iteye igomwe bifasha bene gihugu batandukanye mu kubarosa ubuzi no kubiza kurima no korora kijambere. Bavuye ngaho baciye bagenda muri commune ya Giheta ku mutumba Kibogoye zone Giheta, aho bagendeye umurimyi mworozi akaba n'umushakashatsi Wilbert Dusabe mu kigo ciwe yise Maison du Fermier. Yarabasiguriye uko ariko aritunganya mu bushakashatsi bwiwe bwo korora amafi, kugwiza imivyaro y'ibiterwa adatituye akanovera kavyo, korora inkoko, inka, ingurube n'ibindi. Umushinga amateka sinzi nka Venasi akaba kenguruka umwete n'ubwira uwo mushakashatsi akorana, ahubwo ubumenyi atabwigungana agaheza akabusangiza abandi. Bakaba bavuye ngaho bamushikikije akabahasha kibumba 500, bongera bamwemerera kuzomuguma ha. Umushinga amateka sinzi nka Venasi akaba ahamagarira abene gihugu bose gukura amaboko mu mpuzu bakarabira akarorero kuri abo bandi bamaze gutahura neza intumbero ya leta mvye leta nkozi. Akamo dutera abene gihugu mu gihugu cyose saba mu ntara ya Gitega gusa nuko bokumviriza impanuro bahabwa n'indongozi zabo. Leta mvye leta nkozi yacu iri imbere y'abene gihugu, iri kwirabigisha ibintu vy'ingira kamaro. Kiya civugo nyene ico bahira yasize imbere atu umuntu wose uronka icurya, umufuko wose uronka ifaranga, uburyo bwo kubishikako n'ubu nyene. Abene gihugu rero nibamenye neza yuko itunga Imana yarariduhaye nkuko nyene ico abivuga. Dufise isimera, dufise igihugu kironka imvura ikwiye, dufise amazi akwiye. Abene igihugu nibakora amaboko mu mbuzu bakore baze bararaba abantu barabira Imana iduha. Nk'uyu n'umuntu iyi commune ya Giheta yaronse, aba bantu bo ngaha bose bohaguruka bakaza bakaraba ivyo akora. Egome ntiboshika kuri ubuhinga akora ko yarabwiza, afise ubwenge, abikoresha ubwenge afise mugabo bamwegereye impanuro musaba yozibaha bakamwigana, umwe wese agakora ivyo ashoboye. Uteye igitoke muri uburyo ariko aratera ibitoke byo mufasha, uworoye ingurube muri buryo ariko arorora ingurube byo mufasha, utunze inkoko muri buryo ariko arabikora byo mufasha, utunze isamagi yatweretse ibinogo bito bishobora kujamwo nk'isamagi 1000 byo mufasha. Abantu umwe wese aze arahure kuri uyu muntu kimwe mu byo ariko arakora agenda gikore muhiriwe arabe ko adatera imbere. Hanyuma abene gihugu bose nabo bamenye ko leta mvye leta ngozi ni leta iri imbere yabo kugira ngo batere imbere. Nta ndongozi ifise umutima inezegwa no kurongora abantu bashonje, abantu batubitse.
iyo uri indongozi ukarongora abantu bishoboye bitunze, urongora abantu bakorohera kurongora, urongora abantu bagira ico bamarije igihugu. Abantu rero niwumve ko leta mvye leta nkozi ikibasaba gukora sukubagora, ikibasaba kuneza yabo, nibatega amatwi rero indongozi zabo bakore ibyo bariko barababwira gukora. Tugwiza umwimbo twese, tugwanye ubukene twese, ejo igihugu cy'u Burundi kiba igihugu abantu bose batangarira. Umurimyi mworozi akaba n'umushakashatsi Wilbert Dusabe akamenyesha ko kuba yagendewe n'abo abitoreye aragateka kuri we bikamutera umwete wo kubandanya ubushakashatsi bwiwe. Wilbert Dusabe akaba kandi yasabye leta ko yohabwa urupapuro rungana n'uwigiye ubwo bushakashatsi. Ibi ni ibintu bitweretse kandi yuko dushigikiwe cyane nabo twitoreye, bakaba bashobora no gushika ku kibuga aho abantu abane igihugu bari barakorera. Biratunezereye cyane rwose ntitwari tumenyereye, nico gituma rero no bashimira ibyo tugize imisi tubona, nuko ari ibyo twiga mu ishure akaba n'ibyo twigira ngaha ko umwe wese bari ko ariyigisha. Rero nkavuga nti uriya yigiye hariya mu ishure no ariko yigira ngaha anye, yaba byoshoboka sinzi ko bibaho mugabo nani nagisabye yuko nk'ubu baje inzego za kaminuza z'amakaminuza zibifitiye uburenganzira n'ubushikanganje bubijeje bagashika ngaha bakabibona kabisuzuma akabona ko ivyo twakoze ari ivyo ko twapfa tukaronka nk'umuntu aba yabikoze akaronka diplome nawe ihuye n'ivyo yakoze. Kandi avuga ko nk'ubaje bakaraba ubushakashatsi bumwe tumaze kugira bo dusaba tukandika ku igitabo nka kaminuza imwe ikadusaba ko twandika ku igitabo, amico gitabo cemewe tukaronka nka maîtrise canke nka doctora muri ivyo bintu. Mu byo bayaze nabo bose bagendeye babibukije kubandanya babumbatiye amahoro n'umutekano, na cane cane ko ari karahara mu Uganda ntibacure.